Turi ku munsi wa gatanu igerekezo ya 17 mu kakaro mwaka wa 2020 ndasuye ko ramutsa mwese muri muradukurikirana n'abahani kaze muri makuru twabateguriye agizwe na zimwe mu nkuru zikurikira. Kuri wa gatanu nyene igerekezo rya 17 mu kakaro amakungu ari karahimbaza umunsi wahariwe ubutungane mpuzamakungu, umunsi washizweho n'amasezerano y'i Roma kugaburanira imiryango y'abakorera amabi mu Burundi. Ubutungane burabandanya bukorera ku vyaha vy'agahomera buno bikibandanya mu Burundi, na Burundi bwanse gukorana na sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI. Leta nayo ya Tanzania ngo nirota ibona ko mu Burundi hogaruka amahoro ngo kuko harakagwi k'abategetsi ba Tanzania bahafitiye inyungu nyinshi. Murakurikira muri ano makuru umwihwezo utangwa n'umuvugizi w'urunani go batavuga rumwe na leta Sefor Arusha. Urwego nago rujejwe gukurikirana ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda RIB gwerekanye kuri no wa gatanu abagwanyi bagera kuri 57 bari mu migwi igwanira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifise intumbero yo guhungabanya u Rwanda. Umwe muri abo w'ipete rya colonel mu muhari FLN yiyemereye ko bakura amasasu mu gihugu kibanyi cy'u Burundi. Dasuye kwa ikaze murano makuru mukanya idonito. Dasubiye kubaha ikaze nameje kubabwira leta ya Tanzania ngo niyorota ireka mu Burundi hagaruka amahoro. Ivyo ngo biva ko hari akagwi k'abategetsi ba Tanzania nkwahoze arongoye ico gihugu Jakaya Kikwete bahafitiye inyungu nyinshi. Ivyo bisigurwa na Emmanuel Ndereyimana muvugizi w'urunani ngo batavuga rumwe na leta Sefor Arusha, akaba bivugiye mu kiganiro Club de la Presse yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Patrick Mitabaro. Kuri Buyoya Tanzania yari ifise inyungu runaka ariko zitisanzuye kubera Buyoya sibo bamufashije gushika ku butegetsi, naco bamufashije uravyumva. Ntibari bisanzuye rero kubwira Buyoya ngo ibi bikora uko ariko kubera dukoresha ujya muhora uva muri Tanzania utuzanira igitoro i Burundi n'ibindi bidandazwa. Tanzania yamifise utunyungu runaka hariya. Iyo habaye ikibazo impunzi zigahungirayo, zijya mu mpunzi zica ziba ico bita monnaie d'échange. Urumva barazikorerako. Nk'ubu leta y'u Burundi uno munsi wa none leta y'u Burundi babwira iki abatanzania, turashaka kwereka makungu yuko umutekano wagarutse, yuko impunzi zahungutse. Impunzi nazo zivuga ziti nanje ndimo ndi impunzi, ivyo twahunze ntibiravaho, ntidushobora kugaruka. Tanzania rero kubera ifise benshi baca bumvikana na leta y'u Burundi baturungikire natwe rwarudandazwa kw'igitoro mukora n'ibindi tuzorubarekera n'ukuri ntaco tuzorabako, sivyo? Tanzania rero cija muri byo gushaka gusunika impunzi ku nguvu irenza ihonyo y'amategeko yose, amasezerano yasinye yi Geneve n'ibindi ku nyungu ziki zakagwi kariko karumvikana na Tanzania. Tanzania ifise mu nyungu economique, u Burundi nabwo ufise inyungu politique. Bwerekane ko igihugu kiri stable. Ndumva. Mbega ivyo byose nje byo sigura ko amasezerano ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe na leta ko bitagiye mu buryo. Nukubera Tanzania ntirabasure, ibanza kwirasure kamenyeti mbega vyohinduka hagatwara abatariko abandi, eske bazotworohereza nk'aba twatobeye. Ntibazoza nabo bavuga bati turi souverain kubijanye n'umuhora wa Tanzania turigenga amasezerano tuyasubiremo nuko. Alors kubera bataba bazi uzosubirira CNDD-FDD icagona hako baje mu byo batazi bapfuma bagumya ivyo bazi, naho ubihomberamwo ari Burundi si Tanzania. Vya biganiro bigaca yifana. Vya biganiro Tanzania ntimwibaze ngo vyabereye Arusha ngo kubera ngo Tanzania yo bishigikiye. Vyabereye Arusha, Tanzania cari igihugu kimwe mu bihugu vyinshi vyaterereye kugira ngo dushike kuri ajya amasezerano. Uno musi rero bagiye mu kanywa babo n'abatwara ubu bati muribuka mukiri mu kirobere, ntimwarasa tutabaye amasasu, ntimwivuza mutaje mu bitaro byo muri Tanzania, hageze ko mudusubiriza mu ndumane. Bari mu bintu nk'ivyo bakinira ku munyagihugu n'igihugu cy'u Burundi.
amakungu ategerezwa guhagurukira igihugu ca Tanzania kugira cisubire ko nigisubire gukandamiza impunzi z'abarundi bari muri ico gihugu aho kamona ka Desire Atungimana arongoye uruganda gukumenyesha makuru rwa radio Inzamba. Desire Atungimana nawe nyene akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse abona ko rero ibintu biguma bigenda biyangara muri kino gihe tumukurikire. Birakomeye nyene none ko erega Tanzania mu bisanzwe inyungu zayo ziri mu Burundi kuko abatwara Burundi nibo babarize. Iyo rero uhungiye muri ico gihugu witwa ko uhunze bwa butegetsi ububaye umwasi wa Tanzania. Umwasi rero umwasi w'u Burundi niwe mwasi wa Tanzania. Naco gituma ubona yuko ata muntu numwe atavuga rumwe na leta yigera yoroherwa muri ico gihugu. Gushikaho n'abagiye mu manama y'Arusha bagira ibibazo kandi batumiwe kandi Tanzania yabahaye amavize yo kwinjira muri ico gihugu. No kuvuga rero yuko Tanzania irafise ibintu bikomeye cyane idashaka gutakaza i Burundi. Ibyo idashaka gutakaza i Burundi nabo bana bareze. Mvuze abana bareze no kuvuga abantu abanyapolitike bakuye mu kiroberi bafashije mu kiroberi babakurayo baba bakuru b'ibihugu barabafasha kugeza nuno munsi. Ntayiro Tanzania nishaka kwemera umuntu abahungabaniriza igihugu bariko baratunganya igihugu bacuditse gusumba ibindi muri kano karere. None ubona vyo ogenda gute kugira ngo ibintu bije mu buryo hagati ibintu bije mu buryo Tanzania ireke gukandamiza impunzi, ireke gukandamiza abatavuga rumwe na leta n'abahanira agateka kazina muntu bagiye ku butaka bwayo? Nuko kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yateye ku igikumu, hanyuma ishirahamwe ASER risanzwe ari ryo rijejwe impunzi ni gisata ca ONU. Tanzania ni kimwe mu bihugu bigize ONU. Iki gihugu rero kimwe coba kiko kiritwara gihonyanga amategeko cashize ku mukono kandi gifise aho cegamiye iyo ishiramwe mpuzamakungu n'andi mashira hamwe yasinye amasezerano nkayo niyo yarakwiye guhaguruka akabwira Tanzania ati muri ko murarenza urugero gezaho impunzi rafise amategeko yigenga igihugu cateye cashize umukono ku masezerano kirafise ibyo ciyemeje mu vyiyemeze impunzi zibagana muzakire ishatse gutaha itaye gushaka kwayo ariko ntagira abataha ku nguvu. Ariko Dezi Inzamba cyo kimwe n'ayandi maradiyo n'ibindi binyamakuru vy'abamenyesha makuru bahunze bamaze imisi n'imyaka bavuga ivyo nyene, ubona hari icizere yuko ivyo bishobora gushoboka? Abarundi bacu umugani mu Kirundi ngo utosora ifuku yamiza bwakatsi. Reka tubandanye tuvuga amakunga bandanya asemerera. Hari gihe Tanzania izikubita gashi, simvuze ngo nejo canke hirya yejo, ariko burira ntibushika ku mpeshi. Tuwane n'amakuru twabateguriye kwa 17 mu kakaro kumwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe ubutungane mpuzamakungu. Umunsi ugeze mu Burundi bwari isoko mu masezerano y'Iroma ashiraho senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Uwo mushinga manza Lambert Nigarura arongoye ihuriro ry'abarundi bakorana na senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ubutungane bubandanya bukorera ku vyaha vy'agahomera bunwa bibandanya bikorwa mu Burundi atacamira naho Burundi bwanse gukorana niyo senare. Tumutega amatwi. Uwo munsi ushitse mu gihe Uburundi bwisokoye mu masezerano ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha, eka mbere akaba ari n'umunsi ushitse mu gihe ivyo vyaha bibandanya bikorwa mu Burundi mu gihe ubutungane bw'u Burundi buboneka ko bubohewe amaboko imugongo. Nivyo mu Burundi vyitwa ko ubutegetsi bwahindutse, ariko ikigaragara nuko ivyaha vyakozwe ku butegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza Pierre ivyo vyaha n'ubu biriko birabandanya kandi bikabandanya mu gihe ubutungane uboneka ko atagushaka ataninguvu bufise gukurikirana ivyo vyaha. Ico abantu bomenya nuko ikiza cyari uko ubutegetsi umunsi bukurikirana ivyaha biriko birakorwa kuko niryo shingiro ry'ubutungane niryo shingiro ry'ubutegetsi bwiza, ariko ko atariko bimeze ku mashira hamwe dusanzwe turimwo ku bashingwa manza bafasha imiryango y'abakorewe ivyaha
ntidukekeranya yuko sentare mpuzamakungu yamaze gutangura amatohoza mu Burundi ibandanye bikurikirana eka n'igisata cawe kiriko kirabikorera ko kibandanya gitohoza kibika ivyemezo kuko ibihe bishira ibindi ejo sentare irafise ubundi bubasha mu gihe itariko irumvirwa canke ngo leta iriho ifashe gukurikirana abakoze bwo gushobora gukurikirana abakoze ivyaha n'umunsi rero wari ukwiye ko twirimbura tukaraba ico turiko turafasha tukanahumuriza abakora ivyaha yuko ari ivyaha biri ku rugero mpuzamakungu bidaharirwa kandi bidahanagurika ngo nuko igihe giheze canke ngo nuko abakoze ivyaha bari mu kibanza gikomeye. Tukiri mujanye n'ubutungane yo kudahana ngo niyo ntandaro y'amabi ariko arakogwa mu Burundi yo n'umwiwezo w'umushinga manza Methode Ndikumasabo yize bijanye n'amategeko nyuma y'icegeranyo c'ubwicanyi bumaze gukogwa mu ndwi zitatu gusa Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi icegeranyo cyakozwe n'ishiramwe Fokode ku bwa Methode Ndikumasabo mu gihe mukuru w'igihugu yo bishaka yotanga itegeko bigahagarara uyo mushinga manza akagabisha kandi abariko barakora ubwo bwicanyi kuimera nimeruka bazokwishura ku bwicanyi buzobagira no nyene tumukurikire. Kubganje biva ku ngendo y'ukudahana ivyaha ivyo bita mu kinyamazuru culture d'impunité isasira indava ikibi kwisi nzima nuko bimeze. Ishingiro ry'iyo culture d'impunité rero nukuronderera muri izi mvo zikurikira mfashe kubiba mu Burundi. Iya mbere nuko amabi no kudahana vyoba bishigikiwe n'intwaro iri ku butegetsi mu gifaransa umuntu yovyita systeme na president Ndayishimiye akaba abitsi. Imvo igira kabiri nuko president Ndayishimiye yoba afise ishaka ryo gukingira agateka kazina muntu kurya bishikirije umunsi yarahira ariko akaba atarashobora gufata neza mu minwe intwaro y'igihugu. Nivyo birashoboka. Ivyo rero vyo biteye amakenga kuko mu bisanzwe umuperezida w'igihugu afise ubushobozi bwinshi burya ahabwa nibwirizwa shingiro. Rero abishatse ategeka rimwe gusa. Ku munota ukurikira nta muntu asubira gupfa canke gusinzikarizwa ubuzima. Ico kumenya nkumbure abantu bamwe badategera nuko amabi nkayo abazwa leta mu gifaransa tuvyita responsabilité de l'État hamwe n'abikekwa kuba bagize uruhara mu gifaransa vyitwa responsabilité pénale individuelle tubisanga mu mategeko ibihugu vyiha co kimwe no mu mategeko mpuzamakungu. Akagohe no kubitira abatwumviriza nuko ubutungane mu bihugu intwaro yahungabanye birashika bugateba ariko impera n'imperuka ntibuheranwa. Turwana n'amakuru twabateguriye abarundi bahunze igihugu barabandanya kwerekana ubuhinga bwabo mu vyo bari basanzwe bakora mu gihugu batarahunga. Akarorero rero n'akabagabo babiri bose bize ivy'uburimyi aho bahungiye mu karere ka Huye ni mu manuko bw'igihugu cy'u Rwanda baratanguje amatuta y'ivyamwa bakizera ko ico gikorwa kizobagirira akamaro bakiteza nabo nyene imbere muri ico gihugu cabakiriye. Mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye yahorayo inkuru yaduteguriye. Turi mu karere ka Huye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda. Abarundi b'impunzi babiri Eric Kabwati na Joseph Burakeye bashize ingufu hamwe kugira batanguze ituta ry'ivyamwa ahanini rigizwe n'indimu n'amavoka. Umwuga bazi neza kuko bari basanzwe bize ivy'uburimyi bakiri mu Burundi. Kuri ivyo vyamwa Eric Kabwati na Joseph Burakeye bazogwiza n'imicungwe hamwe n'amamandarine bakoresheje ubuhinga bita greffage mu rurimi rw'igifaransa nkuko Eric Kabwati abisigura. Turavuga tuteka dutanguze aya make dufise. Nta muntu intambwe tugeze ko murabona ko ipepiniere irimwo amaplata ari make harimo nk'amapla 22,000 vy'indimu n'ibihumbi 200 vy'amavoka. Mugabo urwego tugeze ko n'urwego rwa mbere cyo gwita phase ya mbere. Iyi ni phase ya mbere ko turasigaje phase ya kabiri nezo twara amafaranga menshi. Kuko nk'ubu twagize indimu ni nico bita muri terme y'abagoronome porte greffe ku cyo bita les agrimes. Indimu niyo tubanza tukatera tukaza dukuramwo imicungo
canke mandarine dukoresheje ico bita amagrefo ya mandarine tukayazana ku ndimu canke amagrefo y'indimu y'imicungwa tukayazana ku ndimu. Iyi ni imicungwa gusa bame n'indimu tuyakozoyikuramo imicungwa na mandarine. Mugenzi we Joseph Burakeye avuga ko hampande y'ivyo vyamwa bifuje kongera ko igiti c'umushirakure ubona ko ari cankenerwa mu gihugu c'u Rwanda. Twarashoboye no kwiyumvira gukora projet y'imikaratusi kugwiza ibiti. Ico gikorwa naco nyene twaragitanguje aha muri iki gihugu c'u Rwanda naho nyene barakeneye ibiti vyinshi. Hari nabaza kutugendera bakatubwira bati turakeneye meme umuriyoni w'ibiti, ariko kubera uburyo buduhagarika tugaca tubona yuko twotangura ibyo dushoboye. Ure twiyumviriye muri iyo plan y'iwacu ko twotanguza 50. Ico gikorwa kikaba cabaye amahigwe kuri Emmanuel Shimiyimana yaciye aharonkera akazi nkuko agaragaza akanyamuneza. Mwaka kazi nkora ndashima, ndabona ibyo gufungura n'inzu kandi ndayikodesha. Ndiga n'umwuga ndabishima, ejo naye nzoshobora kugenda i Burundi nkagenda i Burundi ugasanga naye mbonye ikintu cyo gukora abari nta kazi bafise, ugasanga ndifashije nkoze ibyanje nta muntu undeba ngo kiriya ntago gikoze. Ikintu n'ikintu kinezera kwikorera ibintu byawe ni ibintu byiza cyane. Ukuvuka kwayo matuta kukaba kuje mu gihe cankenerwa kuko leta y'u Rwanda itegekanya gushinga ihinguriro ry'amavuta hisunzwe amavoka muri ako karere ka Huye. Bikaba bisanzwe kandi biri mu bundi mugambi wo gutanga igiti c'ivyamwa kuri buri muhana mu ntumbero yo kugwanya ingwara ziturutse ku gufungura nabi. Eric Kabwati na Joseph Burakeye bakaba bazohungukira mu kuronka isoko ryaho bazoshorera ivyamwa vyabo n'ibiti. Tumushimire Denis Ndayikengurukiye. Tubandanya makuru muri ico gihugu nyene c'u Rwanda. Urwego rujejwe gukurikirana ivyaha mu gihugu c'u Rwanda RIB cerekanye kuri no wa gatano bagwanyi bagera kuri 57 bari mu migwi igwanira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo isanzwe ifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Muvugizi wa RIB Bahorera Dominique yamenyesheje ko abo bafashwe bakekwa ko ivyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi. Tumukurikire. Murakoze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakiriye abantu 57 bafatiwe mu mitwe itwara gisirikare igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu mashyamba ya Kongo. Abafashwe bakomoka mu mitwe itandukanye ariyo abarwanyi 29 ba P5, abarwanyi 5 ba Rudurunana, abarwanyi 7 ba FDLR Foka n'abarwanyi 14 ba MRCD FLN. Aba bantu bagizwe n'ibyiciro bitandukanye barimo abagenerali 5, abakoroneli 3, lieutenant koroneli 2, abakapiteni n'abandi basirikare batoya. Bakurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kubamo, hakabaho kuba mu mutwe w'iterabwoba n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, hakabaho ubwicanyi no gusahura ndetse n'ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho. Amakuru batanze rero aracyagenzurwa ndetse no kureba niba hari ibimenyetso bifatika ku byo bivugwa. Umuntu wari wese yaba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga waba bafite uruhare mu byo bavuze nawe azakurikiranwa, nawe ashyikirizwa ubutabera dukurikije ibimenyetso bizaba byagaragaye. Umwe rero mu bakekwa ko ivyo vyahawe ipete rya Colonel Nizeyimana Marc yiyemereye ko umuhari FLN yarimwo wakura amasasu mu gihugu c'u Burundi. Muri Karehe kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2019 habaye ibitero bya FARDC ku ngabo za FLN aho twari turi muri Rutare na Zitindiro, turarwana umusozi wa Inyeya turakomeza turagenda tugera mu misozi ya Zavuvira. Neze mu misozi ya Zavuvira mbanza gusimbukira gatoya i Burundi. Ngeze i Burundi amasasu ngiye gufatayo ndayazana nyageza aho nari nde hitwa Yoga za Ruberizi. Nyuma yaho nza gufata icyemezo cyo kugira ngo nsange abarwanyi banje babaga mu kibira, ubwo mfatwa ndi gushaka kwambuka Rusizi. Imbere yo gusozera rero makuru tubitse ko amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri no wa gatanu iminsi 270 bafunzwe
bakabacira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tutse ko bamenyesha makuru kandi bahagaritse ugenekerezo rya 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Anyasindira ubusa, Terence Mozezi na Egide Harerimana bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Indanuro y'amakuru twabatiri kuri umunsi wa gatanu cyo tuyasozerera, nabashimire mwese Marco muradukurikira na butaha.